iwanyu haba ndetse no mu bikorwa musanzwe uriko murakora bamwe n'abandi rero nabwira rero yuko n'ubundi kiganiro ni banyamyuga rema ikiganiro cyanyu kibabwira ingene ushobora kwiteza imbere bivanye n'amaboko yawe bivanye rero n'umutwe wawe mu gihe uri umuntu akomeye utegerezwa rero kuba womenye n'inema nayo n'ubundi muriko muravugana kuri mikro ariko rero uno munsi sindi jenyene ndi kumwe rero n'umutumire navuga yuko rero sinzi kubera ko umugabo atari so umuntu uvuga mu izina reka kumbure ndamusabe review yego anapfuye kubaza gusa ndabona ko umengo ni sawa niwe nyine abantu tumenyereye yego ndagwaye ikaze muri studio za Rema FM murakoze cyane nibaza ko ari ubwa mbere mushyitse hano yego hanyuma ku izina n'icyo musanzwe mukora urashobora kubabwira bariko barakurikira nitwa Ruben Yukuri nkaba nsanzwe ndi umuyobozi mukuru wa MANAC Maison Nationale de l'Artisanat de l'Agriculture et du Tourisme ni ukuvuga yuko rero tugerageje kuvuga mu kirundi twavuga yuko muserukira iki nabifuza ko umuyobozi mukuru w'ikigo ihuriro rusange mu gifaransa rero bije ko mugerageza mu kirundi kubera abadukurikirana benshi bavuga ikirundi yego birumvikana noneho turiko duteza imbere ururimi rw'ikirundi ni byiza ko tuza turarukoresha kenshi mu biganiro nk'ibi ni ikigo ni ihuriro ry'abanyamyuga mvabwenge ni uvuga yuko ari urubuga twashizeho kugira ngo ayo mashirahamwe ama-association ama-koperative n'aba bigenga baronke uruvugiro rumwe bagire ihuriro ahantu bashobora guhurira bakaganira ibibazo byabo hanyuma bakabitorera inyishu bari kumwe badasanzaye. Uno munsi turabona yuko mu gihugu hari abanyempano kandi benshi cyane ariko numva ko iciyumviro kumbure cyaje hageze niyo kitari cyanacerewe bwa mbere bwo nagomba ndagutera intege kuri ico ciyumviro wagize hanyuma ntatevye rero uno munsi twavuga ko kugira ngo umuntu amenye ko afise impano bwa mbere bwo yoheza akabimenya gute mu by'ukuri mu Burundi biragoye kubera ko atamashuri menshi canke mvuge ko ari ubusa kuko dufise ishure rimwe igitega iyo no nita École Technique Secondaire d'Art ETESA niyo shure yonyene ubona iramura imikangara muri ico gisata ariko nko mu bindi bihugu biteye imbere abana babihera muri maternelle bakiga gucapa bakiga kuririmba ubuzima bwabo bwose bakazorinda bapfa ari atakindi kintu bazi yego rero mu Burundi novuga yuko iracari intambwe ndende turiko turashaka ko iyo programme twoyisaba nyako mushikiranganje w'indero ko mu mashure bikiye gisata citwa dessin kitokwitwa dessin gusa artistique ahubwo citwe ibi turyihirindi zina tuvyite ko ari igisata c'impano canke igisata c'ubuhinga mvabwenge kuko art si dessin gusa cese ugucapa gusa bareka bigisha ko umengo nta benshi barakurikirana bon nibaza yuko twabitanguye nuko gusa n'abane bitwa abakurambere bacu babitsimbataje hari Bujumbura gusa ku buryo twebwe tugira tuti Uburundi si Bujumbura twifuza yuko tubihera hariya Makamba Kirundo Cankuzo tudugire rimwe mu ntara zose ego hanyuma rero uno musugiye kuraba hari uburyo abatari bake bafise impano nko tuba turabivuga uno musore ukaba twifuje ko tuza kuvugana cyane ku bijyanye n'uburyo umuntu ashobora gufata impano yiwe akagira akazi birashoboka cyane kubera ko muri iri huriro ryacu MANAC ivyo dukora mbaze ndabibutsa yuko jewe arivyo nize guhera mu ntango nivyo muri secondaire naragize ayandi makuru ariko nko muri kaminuza mvuye kwigamo i Mozambique nivyo nize gusa kuko harimo amakuru canke ivyigwa bishika bitandatu byose bivuga ku by'ubuhinga mvabwenge gusa no kuvuga ndashobora gutunganiriza abasineyaste bakamenya neza ko ushobora gukina filme y'iminota 5 ukayidandaza miliyoni amajana 5 filime y'minota 5 ukayidandaza miliyoni amajana 5 ndavuze mu mafaranga y'abarundi kuko ngira ngo ariyo baza kumva neza mu gaciro urashobora gucapa igicapo kimwe tableau imwe ukayigurisha $3,000 yego
ivyo ndabifitiye ivyemezo murashobora gushika kuri biro vya manake tukabibereka n'ivyemezo biriho ni ukuvuga twe twifuza yuko abakora ubuhinga mvabwenge ibi bintu usanga abarundi bagenda basuzugura ngo gusiga amarangi ngo kubaza ibintu mu biti nibaza ko kubera ko urubuga rwo kubidandariza ko abarundi benshi batararumenya amasoko ntari mu Burundi gusa ari mw'isi yose nibaza yuko mu kiganiro tuza kugenda tuvyerekana ego naho nyene kujya kubera ko ugiye kuraba vy'ukuri navuga yuko abatari bake bakwiye gutahura bakanamenya rero intumbero nyamukuru ishobora gutuma umuntu ashobora kwiteza imbere uyu munsi turabona amasinema ngaha mu Burundi ni menshi uyu munsi turabona abantu bazungurukana utuntu bakoze ni twinshi hariho je nkakomera bagura amafaranga 1000 ni ukuvuga 1000 nta nirobo y'idolari ariko rero ngiye kuraba nkara abantu bahagaze ndavuga ati inosura ko umuntu undi muzi bavana mu girani mafaranga hanyuma rero mugabo kuno muzi ugiye kuraba urabona ko hari impano nyinshi ivyo bikorwa uriko uravuga ni byinshi mugabo uriko uravuga amafaranga avamwo ni twovuga yuko uno munsi badeka kuyaronka bivuye kuki mu bisanzwe abarundi nibaza yuko ikintu cyambere dukwiye kwemanga naho tugwaye kuko igihe cyose utaremanga ikibazo ufise n'umuti w'ikibazo uragora gutora ndabaha karorero ni murabe amahigwe menshi nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye yashiriyeho ugwaruka opportunité nyinshi zishoboka mugabo ugahiga ugwaruka nturubone ndabaha karorero nk'ubu yavuze ati kirazira kiziririzwe ko hari ugwaruka rushobora kwicara atakintu bikorora mugabo agenda urabe kuri bata inshuro nyinshi nyakubaho umushikiranganje wa mbere yamasemerera ati abantu ndi bafume bafatwe batwagwe ahandi hantu nuko ugasanga amarigara aruzuye mu ntara zitandukanye mbere mbonereho akaryo ko gushimira nyakubaho amatari w'intara ya Kirundo yafashe ya mbere mu kuja imbere mu gufata mwe nabo bantu bugwaruka usanga bicaye ku marigara akabapakira amamodoka akabatwara ahandi natwe tuzosa umukuru w'igipolisi azara badupakirira bazana muri manake tubereka ico bakora kuko hari ibintu byinshi cyane byo gukora muri ibi bintu by'imyuga mbabwenge ndabaha karorero mu miseze hora batwara kuri stade ndabaha karorero n'imbere yuko nja kwishure i Mozambique hano mu Burundi nararonka nk'ibiraka ngahiga umuntu numwe mu bahinga mbabwenge ashobora kubaza ivyo bintu nkamubura nk'ibintu byo guskribita ku mabuye bijya byo gucapa ku mabuye wimba iki nta muhinga numwe mu Burundi dufise azi ivyo bintu hari umukobwa nigeze kumva bikora abikora mu biti canke murajya amabuye yandi y'amasaro mugabo aya mabuye y'amaroshe canke bibibuye basenyura ku misozi nta numwe narinda kuja kubarondera mu Uganda none nta bajene bahari bafise inguvu bakomeye ko tubabwira tuti nimuze mwige imyunga twaruguruye nk'ubu nyene ishobora mukuru y'igihugu nkuko narinda bivuze yarayatwuguruye ikigo c'ugwaruka cigisha ivyo bintu by'imyuga mbabwenge gusa ikarusi mugabo nk'ubu tugize na rapere twavuga tuti reka duhamagara abantu bose baze hano tugire rassemblement tugire rimwe usanga haje bakeya hariho ikigo Pasake ni umugambi wa Union Européenne ujejwe gufasha abanyabuhinga mvabwenge vyirirwa biraca mu magrupe ya Burundian Talent na magrupe nashizeho arimo abantu barenga 7,000 mugabo undabire mu gwaruka rurenga 7,000 negeranije mu gihugu cose hariho nabandi batagira ama Android barenga nk'ibihumbi 3,500 bari mu ntara zitandukanye batagira ama telefone twaravuze tuti twige gupostila twige gukoresha imbuga ngurukana bumenyi tubigisha ingene ushobora kurondera akazi canke kwiyandikisha mu nyigisho z'ubuhinga mvabwenge hano mu Burundi ayo mahirwe twarayarose mugabo bigaca mayo magrupe ugasanga ugiye kuraba finalite yavyo ugasanga ha postinze abantu badashikana 10 aha rero urashaka kwemeza yuko akazi karari mu gihugu akazi karuzuye mu gihugu habuze ubushake bw'ugwaruka reka singume mbeshe rugwaruka gusa n'abakuze hari habo usanga batavyumva twebwe rero tugavuga tuti ko leta yadushiriye amahirwe menshi nimuze tuyavyaza umusaruro twese turi kumwe kuko nawe ndabona urujene yego okay yes nuko ni Rema FM kiganiro ni banyamyuga rema turacyari kumwe na Erastiramu na muhinga bw'ivyuma bamwe mu telefone ngo none twokora ikingo n'ivyo genda gute una munsi jewe ndazi yuko ntaje muza kumbwira ni 66 27 nukuvuga ni 66 27 urashaka kwakura ukagira rero icuba jije hano rero turaza kwishura neza uvuga ati jewe narabuza akazi imika barakwereka ingene kaza kuboneka babantu bamuze igihe muko minduru ngo amahera yarabuze niba rero wavuga ati jewe ndacoresha je nja kwirigana namwe ne bigenda jewe nakoze ibi ariko rero gadeje ari ukuntu
umengo turafise akagorane ngaho iwacu umengo utaronse akazi baguhemba ku kwezi cyangwa utaronse akazi uvuga ati jewe ngaha hantu ndabona yuko nza gutaha ntanye noti umengo biragoye ibintu by'umwanya muremure kumengo bimwe bita mu gifaransa projet ya long terme dushatse kuvuga abarundi benshi mvuge yuko tugifise urugendo rurerure mugabo kandi ugiye kuraba amashirahamwe ni menshi cyane amakoperative ariko arahamagarira abarundi guhindura ingendo je nibaza yuko ni ikibazo cy'umwanya gusa abarundi bazovyumva mu minsi ego reka rero rasta tumire amate ariko rero uza kuza kuri telefone wese turasaba yuko rero aza kumutwakirira kugira ngo rero aze kuvugana natwe hanyuma rero ikiganiro tubandanye dusabikanya ivyiyumviro tubandanye buri wese rero ashobora kuba iyo kwisanzura maze rero nose kuvuga ngo akazi karabuze urumva ko gahari ejo rero canke hirya ejo ntuza kuvuga ngo byakugendeye gute kandi rero arico Rema FM yabereyeho ku murongo wa telefone rero amaze kwagera turamwakira lo ni gute tuvugana nande wagaze ukinayana ni sawa mu Cibitoke yego Teoje ikibazo cyawe ntiwigeze uramutsa n'umutumire mu kama w'ikigo ntiwigeze uramukanya n'umutumire kandi ni muhena mu Cibitoke yego turakumva amashuri 6 ushaka y'akazi ntibigenda neza reka ca kwishura rero uno muyobozi wa Manake sawa tugire ntaco ubuza turaza kumwakira nagomba uyu munywanyi wa Rema FM ari Bubanza ni mu Cibitoke aho bita Ubukinanyana ndahava ndaguha nimero z'umuntu atwara Sopake iyo mu Cibitoke yitwa Ruwi Harerimana urashaka kuzitanga nta nakimwe ni umuririmbyi azwi cyane abari mu Cibitoke bashaka cyamurondera barashobora ego ariko reka twakire ubundi kugira ngo tumugiye tugira ko nyene ego nimero yiwe ni 69 69 62 uyu yitwa Ruwi niwe arongoye Sopake yo mu Cibitoke Sopake no kuvuga Solidarité pour la promotion de l'art de l'artisanat et de la culture reka twumva ubundi bari ku murongo yamaze kugenda ariko rero yaharaje ubundi reka tumwakira lo Alo urumva ko nawe nyine rero yagiye ubwo rero nakubwiye ko ari 66 27 ni ukuvuga ni 66 ugacandika 27 inshuro zitatu hanyuma rero ubwo tuba duhejeje kukwakira kugira ngo rero ku murongo wa telefone twakira ubundi alo urumva ko ndashobora gushikira neza urashobora kandi no kwakura kuri 77 amajana 981 ubusa 77 ku murongo wa telefone arondi yaje alo nukora baturabire ubuhinga niba atari birere kugira ngo dushobore no kugenda tuvugana namwe nsigure ico Sopake gisigura Manake en terme de la loi canke mu by'amategeko ni entreprise ni societe rero societe bisigura yuko ari ikintu c'abanyamitahe mugabo turavye imitahe twafatiye ko ku bantu bisununuye twace tubona kumwe n'igihugu w'umunyamwuga mvabwenge ari hariya hasi adashobora kuronka ayo twavuze duca tuvuga tuti reka dushireho amakoperative intara ku ntara
ashobora gufasha abanyamyuga mvabwenge bato bato bahariya mu mitumba begeranye iyo mitahe yabo icihura n'ivuye mu yandi ma koperative yitwa Sopake nyene yo mu zindi ntara tuyahurize hamwe tugire nka federation cyangwa nk'ihuriro ryabo bato bato iyo mitahe yabo rero iciza muri manake ari mitahe ifadika kuko murumva ingufu zigiye hamwe zica zivya ikintu gikomeye. Ayo mafaranga rero yose ahuye twaravuze ko hari umugambi tuzoca dushira mu ngiro kandi commission technique cyangwa umugwi w'abahinga bajejwe kubitunganya bariko baravyiga neza ku buryo atakosa rizobamo. Nuko rero tubane kwakira telefone zanyu ku murongo wa telefone. Alo urashobora kwandika kandi n'ubutumwa kuri Facebook urandika tubigenze gute na Lenine Manariyo gutyo rero urashobora guca utwandikira. Ndabona rero witwa Harimana Jamze ati turabumva ijana kwijana, witwa ubundi ninde ni warubizi ati turabona ndoko rero namwe rero nizera ko mubana muvuga neza. Witwa Noraske Chiza ati kwa neza Lenine turi kumwe 5 kuri 5 kandi rero turamukiriza n'umutumire nawe nyene arabumva cyane. Hako rero turabana twakira ubutumwa twongera twakira na telefone zanyu aho muba muherereye ku murongo turumva ubundi. Allo pole sana. Nuko rero reka tumira amategato twongera tugaruke gato cyane twongera tubakira. Gasanga abanyamyuga uyu munsi iyo turiko turabacanga twogera tuti twebwe nibyo tuvuye kwiga heraba kuva kera nibyo twakora ni muze dushira ingufu zacu hamwe tugira ico twishikanako ngo bapinguje nka babandi. Ugasanga rero mu Burundi hari akantu kakoba kubera abo bantu babasoma bagiye baraca ahantu biba abanyagihugu kikaba ari na kimwe mu ntambamye zikomeye turiko turagwana naco. Mugabo nibaza yuko buke turashobora gushira hamwe imitahe mito y'abanyagihugu bato bato batanize. Ndaguha nk'akaroro gatoya nk'ubu twavuga tuti twubake ico twita salle de spectacle, ikigo inzu y'imyidagaduro. Mu Burundi nta nzu nimwe moderne dushobora gukoreramo ivyo bikorwa. Mu Burundi nta nzu dufise dushobora kwakiriramo ibihangange vy'umuziki kwisi bizwi. Tubatumiye hano mu Burundi baca ikintu ca mbere batubaza nico ko je ndiko ndatumira mwisi yose. Mvugana nabo muri Brazil nabo muri Italian bo baza bariko baritegura kugira baze kudufasha gutanga inyigisho mu bahinga mvabwenge bakora ivya cinema n'ivya muzika. Mugabo bakubaza bati murafise ikigo canke sare moderne muduha amafoto mugire gute? Ntidushaka kubesha. Parade zare turayifise leta yacu ntabwo itagira igihe cyose tuyikenereye barayidutiza. Mugabo kugira ngo leta ibi bintu vya culture ivyumve canke vy'imyuga mvabwenge nuko twebwe tubizi canke twavyize tuja hamwe nabo banyagihugu babikora tukaca tuja kwereka leta ati turi hamwe. Tutari hamwe nta gihe na kimwe leta yakira abantu bari mu kajagari kuko kora kuyiruhisha. Ndabaha karoro nk'ubu mugiye mu bushikiranganje butujejwe muti twe turaba cinéaste, natwe turaba musicien, natwe turaba artiste plasticien, natwe turaba artisan. None mugiye musanzaye babakira gute? Mugabo tugiye turi muri manake twese kuko ari maison nationale leta ikivuga ati wow mwabonye vya bindi twamye tuvuga. Abantu bose rero abaganga bagire rimwe, abarimu bagire rimwe, abarimyi bagire rimwe, bagira urwego ikigo bahuriramo. Natwe abahinga mvabwenge ni twebwe dusigaye inyuma twenyene mu Burundi aho usanga turi mu kajagari katagira izina. Mugabo waje kuraba mu bindi bisata by'abanyamyuga bandi ugasanga baritunganije neza. None burya ugiye kuraba nk'abajejwe ubushikiranganje basibujejwe kwegeranya abo bantu ntabwo abafise bobo muri ivyo kugira ngo abantu babe basanzaye gushikana bose ko bimaze ikireke. Mbo Jesse no uvuga ko leta hari uruhara ibifisemo kuko leta iriho kugira ngo abene gihugu bayiture. Iyo irafise ukuntu yabitunganije ndabaha karorero yaradushiriyeho amategeko adukingira. Mugabo abartiste ugiye kuraba abantu bavuga kuri ibibazo vya droit d'auteur n'amashira hamwe abiri yonyene mu Burundi. Ayo mashira hamwe nayo uravye coopération canke imigenderanire afitaniye na OBDA nibutsa abarundi ko ari Office Burundaise pour droit d'auteur. Ico kigo nta kindi kibereyeho atari kwandika kwa registra ibikorwa mvabwenge by'abahinga b'i Burundi. Ugiye mu nyandiko zabo canke kubabaza abo bakira ku munsi
usanga ari 0.5%. Nuko bisigura yuko abahinga mvabwenge bataja kwandikisha ibikorwa byabo kugira bikingirwe. N'abavyandikisha mugabo harabidodoma yuko bidakingirwa kandi bisanzwe vyanditse. Abo rero nico nabasaba nuko cabaza bakatubigira muri manaki tukaraba uwo muntu yoba yapirase nk'indirimbo y'umunyamwuga mvabwenge yanditswe twe muri manaki turafise abantu bajejwe guca baburanira abo bantu. Narigeze kuba jewe muri baje badandaza muri Kigali Stage cyo kwibarabara kera nagenda kumenyesha yuko ahubwo abatari bake abarinzi batari bake ngahi wacu ahubwo nibo barondera bajya badandaza kwibarabara kubera ko baze kwa bazivuza abenshi n'abaziro barondera bakaja kuzibashira. Uwo twebwe muri manake twaravuze yuko turiko turakorana n'inzego zibijejwe ku mpande zose turindiriye gusa ko ubushikiranganje buduha partenariat hanyuma tuca ku kivi turaba umukuru wa polisi kugira ngo tumwiture kukajya n'amategeko inama nshinga amateka yacu yamaze kwemeza ntibishoboka ko abantu bashobora kubandanya bapirata ibintu by'abanyamyuga mvabwenge ngo natwe cyo tubareka ngo bagume bidegenza gutyo bazobiryozwa bibaye ngombwa dushira amadosiye mu butungane. Ndibuka yuko ayo mategeko yarashize ko umukono muri 2010 gutyo. Yego nuko rero kumurengera turaza kwivyaza umusaruro nuko rero turasiganye inota 10 urashobora kwakura hanyuma tukakwakira kuko turi mu mwanya wanyu nyene murumva yuko allo ni gute tuvugana nandi bagaze sinakumvise agarara neza yawagaze na ahantu ni na marezo kameze neza ubu ni sawa iyi ni more ndamukaye n'umutumire mu kirundo kunega oya yariko arabisigura ati akazi ntigasaba umuntu yahejeje amashuri ariko akubwiye yuko aho ubuherereye hose baba barabahashize abantu bashobora kubafasha kugira ngo mushobore kumenya ingene mushobora kwitwara. Kumbure reka aca kubwira mu kirundo niba ufite aho wandika aca kubwira nimero ushobora kuronderako. Uyu munywanyi wo mu kirundo ku ntega ntiyavuze izina ryiwe. Okay, mu kirundo userukira Sopake Kirundo yitwa Eugene akora kuri radio yitwa Remesha FM Remesha Mahoro asanzwe ari kuri 62 33 87 23 ndasubiramo 62 33 87 uyu ni wajerwa abanyamyuga mvabwenge bose mu ntara ya Kirundo. Ni 62 33 87 23 ubafashe kuverisa neza kuko bwa muravuze 63 oya navuze 62 63 ni 62 33 87 23 sawa. Nuko rero hari abandi banditse barundi bari muri Zambia witwa Innocent Banda ati Zambia ndabakurikirana 5 komeza kubatera intege zo kumenya kwihigira akazi umutumire muramutse. Zambia barakuramutsa yego ndabaramutsa bavugira uhoze Thierry ati turi kumwe ngaho Musumba commune Bukeye ati ndamukiriza kuramukanya igana byo kuramukanya ni hanyuma ni Raymond na Pacento ariko rero turi mu kiganiro cy'imyuga turasigaje iminota 7 kugira ngo duce tuza dusozerana kino kiganiro mumva yuko rero abatari bake bamwe bidodomba Eraste watobonera yakura aramwakira kugira ngo dushobore gusabikanya ikiyago bamwe no muguma mwidodomba ngo nta kazi ngo byagenze gute hanyuma rero urumva ko baba baririmbyi baba rero ndetse n'abakinyi b'amareresi ndetse baba rero n'abandi bafise imyuga mvabwenge. Allo ni sawa chisha hayo Allo bakubwiye guca muri Sopake bakakubwira ibikwiriye kugira ngo ushobore kwiteza imbere. Sawa kumbure deje
bashobora kuba abantu bagumye bumva kubura akazi kumva akazi nagira ngo musubire mu mbere ko dusozera igisa ibikenewe kugira ngo umuntu ashobore kumenya ko impano yiwe ishobora kumviramo umwuga. Tugiye gutunganya inyigisho ku migwa mikuru y'intara hose mu gihugu. Izo nyigisho zizoba zigamije turacavugana n'abajejwe gutanga amafaranga yo kubikora, ariko master plan ivyerekana turafise aba expert muri Manak abahinga, twarahejeje gutororokanya inyigisho ku gisata tubimaze n'ikivi tumaze ku mwaka byaranatugoye. Ubu abakuru b'amasopake mission ya mbere bafise niyo gutororokanya abanyamyuga mvabwenge. Urumva ko igikorwa ca mbere gihara ari yandikwa. Aba rero baca baja kwiyandikisha kuri abakuru b'amasopake. Mbere nkaba nzogusaba mu kiganiro gikurikira ko nubaha amanimero y'abakuru b'amasopake mu gihugu cose kugira ngo muzoya dutangira bene gihugu bayamenye bamenye aho baje kwiyandikisha. Igigira kabiri kuri ivyo nuko tuzomenyesha tuti umwe wese yiyandikishe muco yiyumvamwo, kuko kugira umenye impano nuko uba ufise cyo twita amasinye ibimenyetso. Yego, ni nkibihe n'ibihero bashobora kwiyandikishamo. Turafise ibyo gusiga amarangi, peinture. Turafise danse traditionnelle no kuvuga intambo kama. Turafise cinema. Turafise audiovisuel no kuvuga bijya byo kwiga gukora amajwi y'amasinema n'ibindi bijana. Hanyuma tukaje tugira n'igisata ca artisanat no kuvuga ivyo gukora ivy'ubuhinga mvabwenge bihinguwe mu Kirundi byo mu mico yacu. Hanyuma hagaca habaho n'abamizisien no kuvuga abakora ivya muzika. Turafise n'igisata ca literature no kuvuga ibi bijanye no gukora inyandiko z'amateka. Donc birimo nibi vya culture byose kuko twe dukora kuri literature y'umuco w'iwacu, ubuzima bwaranze basokuru n'ibindi. Hanyuma tugaca tugira n'igisata ca tourisme. Tourisme no kuvuga bijya byo vy'ibibanza vy'iratiro. Tugiye kubivugurura ku buryo bijya nyene ari byo bica bivyara akazi aba bahinga mvabwenge bose bagaca baja hajya ku ma stand y'amasite touristique. Babiza ama hotellerie tourisme ni benshi cyane, mugabo rero ugaca usanga bari mwibaraba nibanze muri Manake tuvuga n'ingene baronka akazi. Yego, kuko twebwe duca dukreya ayo masite touristique, hanyuma nabo bace abo babita ba artiste culinaire muri art deja barimo. Nanacibagiye art culinaire no kuvuga bijya byo guteka indya zitamenyerewe canke special. Uno munsi rero twagumye cyo mvuze ati Manake dusozera rero hariho abashobora kwifuza bati mbega kugira ngo dushobore ku inyuma y'ikiganiro kuronka uyo muyobozi mukuru twobigenza gute kugira ngo dushobore kumenya mbega Manake murafise aho mukorera aha mu gisagara canke imbere yuko kumbure muzoja mu ivyo bijanye n'ivyo mu gihugu hagati ari ngaha mu gisagara bagize inzo za hotellerie tourisme canke bafise n'ivyo bindi canke babakeneye kugira ngo mvugane canke n'ibindi boheza bakabaronka gute? Ubwa mbere hano kuri siège i Bujumbura dukorera kuri avenue ya Cafe Gourmand Muhororo barahazi ku Muhororo niko bahita muri etage numero 39. Mugabo baca bahamagara ku nimero y'umusekreteri kuko kenshi usanga nimero y'uwanje tari online kuko nama mu misozi je ndiko ndakorera kuri tele kenshi. Boza baravuga n'umusekreteri ari kuri biro kugira bakire abasigurire. Ni ari kuri 68 003119 38 ubusa 31 yitwa Habarugira Samuel. Ego nuko rero nibaza yuko rero bumvise bitari bike mwatubwiye rero ibyo mugiye gukora uno munsi rero nagomba musozera mu misegonda 30 ugwaruka ndetse n'abakuze bandi uno munsi babona yuko akazi kari mu gutemberana ama envelope sake no kuja kudepoza ijya nino. Dusozere tubabwira gute? Tubabwire yuko uyu munsi dufite amahirwe menshi kuba nyanishoboye mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ari waramutswa akarere. Yego, ibi itwo bivyaza umusaruro tugiye hamwe nk'ugwaruka tukaja kumwitura. Ndazi neza ko ari umuvyeyi akaba n'umujama w'abajene. Ndazi neza ko yodushigikira akatwumviriza akatwereka inzira twobikoramo mu gushora hanze kuko amasoko ntari mu Burundi gusa. Aha turaza amasoko menshi ari hanze y'igihugu, mugabo tutari hamwe n'ubundi
baguma batubwira bati ntibishoboka. Ubu rero turi hamwe nibaza tukaja hamwe nico gikorwa turimo guhamagara bose baze tuje hamwe dushire ingufu hamwe hanyuma tubereke ivyo bahingura canke ivyo twobigisha guhingura iyo twoca tuza turabishora. Murakoze. Yego namwe murakoze. Nuko rero reka ndagushimire kuri kano kanya wafashe kugira ngo ushobore gushika hano dusigura ibitari bike nibaza ko ejo cyangwa igihe twakwikora ko uzosimbara mu kanya atakirenga. Nzoza cyane. Yego. Yes nuko rero reka n'ubundi naho ndabashimira mwakurikiranye nizera ko namwe mwakuye byinshi kandi byinshi cyane.